Ndabaramukije bene data nkunda amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese aho muri hose kw'isi yose. Muri kumwe na Françoise Habonayo. Ndasubiye gushimira Imana data wa twese kuko iduhaye uyu mwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Reka dusenge. Mukunzi wacu mwiza turagushimiye kubwo mwanya mwiza uduhaye. Dusabye ubushobozi bwa mpwemu yera ngo bubane natwe mu gusobanura ibyo watubwiye guhereza abantu bawe. Mana ndakwinginze ngo ubane natwe kandi udushoboze uzobukoze. Ushoboze bene data bumviriza ntihagire ikibacika, ariko mwami ubashoboze kumva icugo byo kubumva. Urakoze ni mu izina ryawe ryera Yesu tubisabye, amena. Hari haciye iminsi myinshi, none rero turashimiye Imana kuko isubiye kuduha uyu mwanya. Uyu munsi ngomba kuganira namwe ku ijambo Imana yanyigishije muri iyi minsi. Icambere cyacu ndashima Imana ko yatwizeje uyu murimo wo kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami. Kandi ndashima ko igihe cyose Imana igomba ko tuganira ku kintu, Imana ibanza kukimenyesha, nkakimenya, nkakibamwo, hanyuma rero nkaza imbere yanyu nk'ubashingira intahe. Imana nishimwe. Uyu munsi rero ngomba tuganire ku kintu bita gucuruza. Gucuruza ni ikintu abantu bamenyereye, urudandazwa. Urudandazwa. Ndifashisha amajambo amwe dusanga mu gitabo c'Abikorinto ba kabiri, igice ca kabiri nyene, hariya ku murongo w'17. Haravuga ngo kuko tutari nka bamwe benshi bacururisha ijambo ry'Imana, ariko tuvuga nk'abatagira ubugunge, bavuga ibiva ku Mana, niko kuvuga muri Kristo imbere y'Imana. Imana ishimwe. Ni Paulo yariko arabyandika mu makete Paulo yandikiye Abikorinto. Dusomye hejuru gatonya turabona ingene yariko arabanza gushimira Imana. Iyo Mana yamushoboje kuba umukozi wayo. Hajya ku murongo wa 14 turabye haravuga ngo ariko Imana ishimwe yami tujana mu nsinzi yayo muri Kristo, idutera kwerekana ubumote bwo kumumenyekanisha ahantu hose, kuko turi ubumote bwiza bwa Kristo ku Mana hagati y'abariko barakira n'abariko barahona. Kuri abo turi akanuko k'urupfu kazana urupfu, kuri ba bandi turi ubumote bw'ubugingo buzana ubugingo. Kandi ibyo ninde yobishobora? Iyo umuntu ariko aravuga ijambo ry'Imana rero biraboneka kuri bamwe bimera nk'ubumote bwiza, ariko ku bandi bimera nk'aho umengana akanuko kabi. Rero ntitubitinda ko cyane cyangwa ntitubiteba ko cyane, ni ukuvuga ngo tuzi imbere yanyu tuvuga ijambo ry'Imana, tuzi ko turiko turabwira abantu b'ubwoko butandukanye, bo mu mice itandukanye, yo mu mitima itandukanye. Mana, abantu bo mu bihe binatandukanye. Imana ishimwe. Rero icyo dushima nuko ari Kristo yatutoye, akantora nawe akagutora, akagukura hariya wari uri, akagukura mu byo wari urimwo, akavuga ati ngwino ndakwereka aho uri buje. Yesu nashimwe. Si byoroshe kuvuga uzi neza kuri kurabwira abantu kumbure batabyumva. Biroroshe kubwira abantu uzi neza kubwira abantu babyakira, babishima, babinezerererwa. Nkuko Bibiliya itubwira ati kuri bamwe turi ubumote bwiza, sinabikekeranya, kuri bamwe
turi ubumoti bwiza, ariko ku bandi turi akaduhu hihihigira ngo emwe sinzi, ariko niko bimeze. Rero reka ndeke gutinda cyane, reka nje mu ntahe nagomba gushinga. Nkurikije ijambo ngo kuko tutari nka bamwe benshi bacururisha ijambo ry'Imana. Ngomba mvuge ku ijambo ryo gucuruza. Gucuruza ucururisha ijambo ry'Imana. Umuntu mu gucuruza aba agomba kunguka, sivyo none? Abenshi bacuruza ijambo ry'Imana si benshi, ni tuvuge bariya banditsi b'ibitabo canke bajya baririmbyi bakoresha amasede canke ibiki, barabicuruza kubera bavuga bati twadepashije amahera menshi mu gukora iki kintu. Rero amahera yacu abwirizwa kugaruka. Hakabaho n'ahandi hantu Satani acashiramo akantu akavuga ati nilfo ko turonka amahera menshi kugira ngo tuzohore turonka ingene tumultiplia. Namba ari ibitabo dukoreshe n'ibindi, nimba ari izisede dukoreshe n'izindi, ni ukuvuga rero turakeneye amahera. Abandi bati oya ni terrain nziza cyane y'ubucuruzi, abantu barakunda indirimbo. None rero ko bakunda indirimbo, reka duhore tuzikora ku bwinshi n'umwete mwinshi, atari uko bagomba kuvuga Yesu, ariko ari uko babona yuko ari ivyashara bikomeye. Bene data, ndagomba ngo munyumvirize. Nanje ndumwanditsi, ndashima Yesu kandi haciye igihe kirekire. Muri uko kwandika kwanje, ikintu cantangaje ni kimwe. Nasanze nari niyumvire nti nshobora kuronka amahera, nari niyumviriye nti nshobora kuronka amahera, tuvuge nkazokoresha n'ibindi bitabo byinshi, tuvuge bikazomfasha kuriya na kuriya na kuriya na kuriya, nka kwa kundi nyene umwana w'umuntu yiyumvira. Ariko mu ntango cane ngitangura kwandika, byaje nkihishurirwa, Imana arabinyereka nkabyandika. Ahandi Imana ikaziranyereka ibintu byinshi, hama rero byamaze kuba byinshi nkaca ngomba kubishira mu gitabo kugira ngo bizofashe n'uwo nobirungikira abona ati amenye ko bikurikirana. Rero umuntu yandika ntaba afise intego yo kuvuga ngo jewe ngomba gukora ivyashara bibi, ariko igihe bimaze kuba byinshi niho nyene ka kantu kaca kaza kati ibi birashobora kuvyara amahera, ibi birashobora kugenza ukunuko. Ariko bene data mbe ndababarira, dusomye hariya mu gitabo ca Matayo igice c'10 ku murongo w'8 haravuga ngo, duhere ku murongo w'7, haravuga ngo uko mugenda kose mwigishe muti ubwami bwo mwijuru buri hafi, mukize abagwaye, muzura abapfuye, mukize abanyamibembe, musende abadayimoni, mubiherewe ubusa, mubitangira ubundi. Imana ishimwe. Ikintu ca mbere bene data novuga, niba by'ukuri ibyo bintu waronse wabiherewe ubusa, ndakwinginze nawe ubitangira ubundi. Niko ijambo ry'Imana ritubarira. Niba Françoise ibitabo nanditse ari Imana data wa twese wo mwijuru yaje ikampa revelation canke inspiration ya mpwemu yera, nta mahera nabiguze kugira ngo ndabironke, nanje mu kubitanga ndabitangira ubuntu. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Ibyo gucuruza bene data birahari, curuza tomate, curuza ibyo byose ucuruza, genda ugurura iduka ucuruze impuzu, genda ucuruza amasima, ucuruze n'ibindi byose, ariko kwijambo ry'Imana uzi ko ari data yari guhaye, uzi ko ari mpwemu yera yari kuzaniye, uzi ko ata amafaranga wariguze nawe urutangira yandi, nawe utange ku buntu. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Ndagomba ndabashingira intahe gato ku bintu byambaye ko muri iminsi iheze.
igihe kimwe nagiye ahantu kuvuga ubutumwa ahantu ngenda ndavyitwaje mu ishakoshi kuko nari nzi ko nishikayo abantu baraza kubinsaba. Hama rero kubera yuko umuntu yafashe itike aho hantu yagiye n'amadepanse ibintu byose umuntu yaba yakoze, nkavuga uti ntaco amafaranga ndaza kuyakura muri ibi bitabo. Dushitseyo rero turakora ibyo bikorwa by'Imana byatujanye, hanyuma ngira n'amahirwe ibitabo barabigura. Babiguze ndataha. Ibyo nasigaranye muhira bitaguzwe, ibyo nasiganye byasigaye bitaguzwe. Mu nzozi nca ndota nsanga mbona byose ya majambo yarimwe byose byafuditse, hasigaye ari nkaratasi zera derere. Murindi jambo no kuvuga ngo byose byatumye nta mbega novuga gute. Ni nk'umuntu yoba yaje mu murima wawe akarandura ibintu byose wari ufise. Aho ncangira ubwoba, ncamenya nti ni ca kintu nakoze. Jewe nabikoze nibaza ngo ngomba kuronka amafaranga yo kumarira ibyo noba nkeneye, ariko mwijuru babona ati ahubwo aho kubera umugisha n'ibisigaye byose bica bibafuti. Satani maze kumuha ikibanza akaca byicaramo. Ncangira ubwoba uwo munsi muri iryo joro nikanguye nsaba Imana imbabazi. Bene data barabizi icyo naciye nkora, kubera ababiguze nayo ndabazi, naciye ndabasubiza amahera yabo. Yesu we, naciye ndabasubiza amahera yabo. Nuko nyene. Hanyuma ivyo biba biraheze. Ikindi cabaye muri iyi minsi nyene ya vuba, hari umuntu yanterefonye arambwira ati nabonye urafise ibitabo none nundungikire. Ca ndamubaza nti ushaka bingahe? Arambaza ati ufise bingahe? Ndamubwira mfise iki. Aravuga ati bindungikire byose. Hanyuma rero Satana nyibagiza kwa kundi yambujije kubidandaza. Yongera donc ndavyibagira mera nkaho ari ibintu bisanzwe kumubwira nti iki kigugwaya. Nkaraba nti iki nayikoreje menshi, iki carangoye, iki byantwaye umwanya muremure rarara ibi nabyo nshaka igiciro. Wa muntu ndamurungikira. Ngarutse bene data, mvuye kubirungika muri poste, niho ndiko ndasenga nsoma ijambo ry'Imana, nta mutima unyagiriza ntaki, nza Imana icinyereka iri jambo rero nabasomeye ryo muri mu Bikorinto ba kabiri igice ca kabiri ku murongo wa 17. Iri rivuga ngo kuko tutari nka bamwe bacururisha ijambo ry'Imana. Ngo ntituri nka bamwe bacururisha ijambo ry'Imana. Fata ijambo ry'Imana ukagenda kuricururisha. Imana dutabare. Nca numva nti Yesu we ntabara. Ubwo nyine umutima ngo kwa data mu izina rya Yesu numbabarire. Nca nibuka ko nakoze amakosa nibagiye. Nagombye gukora nkuko abandi bose mbone bari barabikora. Nagombye kwihahezo ntinarafashe umwanya ninde byarangoye nanje nadepashije amahera menshi n'ibindi byinshi. Hariho n'ibindi nagiye gukoresha mu Uganda, ndafata indege ndagenda no mu Uganda. Ariko ibi byose nkabiharura n'ibi byarangoye, ibi byangize ntibyagenze uko. Ngaca nkora nkuko nyene. Yesu yarambabariye ndamushima. Ico gituma nje kushinga intaye hano nuko data yambabariye. Yaba nkiri muri ibyo ntavyo nari kuvuga, ariko none Yesu nashimwe. Hanyuma rero ndashira ku igiciro, ndamushira muri ambalage, ndagenda ndabishira muri poste, biragenda. Niho rero ngarutse nabonye iryo jambo, nca ndihana. Ariko mwumve yuko ibitabo byamaze kugenda n'amapri yanditsemo indani yagiye. Jewe icyo nakoze naciye nihana nti Mana numbabarire n'ukuri nagize amakosa mbabarira. Ariko sina telefone wa muntu ngo ndamubwire nti
naho biza kugushikira birimwo amahera nanditse igiciro cyabyo rero umenye neza yuko ibi bitabo sinabigurisha sinabimubarira ndahora mu mutima nibaza nti nibyamushikira niho nzomubarira ariko ko bitari bwamushikire nca ndahora bene data mwijoro njyamye uwo munsi nyene njyamye mwijoro numva aho yabimbwiye hari ku murango hariho umwanya wo kumutelefona niba nari nkeneye kumutelefona ariko mwijoro njyamye niho rero narota mbona numva nka trompete iri kwiravuga hanze nca mvuga nti yo mbega icyo kintu n'igiki kiriho kiravuga hanze ngo nca mbona ngenda kuraba ico kintu cariho kiravuga hanze hanyuma rero ngira nsohoke niho rero naza mbona umuryango ntibikunda ko ndawugurura hariho uwundi muntu yari ari ku muryango inyuma ahubwo ngiye gusohoka nawe akaguma nsunikira indani ngo ningume indani nca nguma indani haheze umwanya aca arugurura yuguruye aca arambwira ngo mbega urabizi nteye ngo inzambi iravuze ngo Yesu ngo abatwaye abantu biteguye ye baba we bwoba buranyica nca ndangwa kwibaza mu mwanya nkavuga biteguye hama nanje akansiga ibi bigenda gute ariko nta discussion zirezire zari zihari uyo muntu acaraza arinjirana nanje habaho n'abandi bantu nabona ari nk'abandi bagore nka babiri n'uwundi mugabo mbona twese duciye dupfukamye jewe rero mba mu byo kwihana ntimana mbabarira nakunze amafaranga Yesu ngirira imbabazi nakunze amafaranga ico nico naguma mvuga ngo nakunze amafaranga ngo ngirira imbabazi ngo nkunze amafaranga ngirira imbabazi hanyuma hahani nyene mu mutima uguma urondera uti none ikindi naco no kwihana n'igiki ikindi n'igiki ukumva nyene nta kindi wumva hafi ndagomba ndababwire haheze umwanya nza numva ijwi rivugira nk'inyuma yanje hejuru kure rivuga ngo Imana yabo ngo n'amafaranga izina rya Yesu mwene data uri kurankurikira maze kumva ubwo ngo Imana yabo n'amafaranga ntangura kwibaza nti ngira ngo nabo bandi turi kumwe kuko abo bandi urumva sinabamenya ntangura kubabaza wewe usengera hehe wewe bya bintu nyene ugomba kumenya umuntu kugira ngo mumenye mbona nyene baciye banshavura cyane ngo ivyo birondera kwikira mbona nyene nabantu umenga bafise umutima mubi n'ibiki nkumva umenga mu mutima mvuga ni mwaho muho ico mwakoze n'umumenga ngo bakavuga ni mwaho muho ico mwakoze ndakaremwa abantu babi Yesu we Mana mbabarire hanyuma rero ariko nukuri numva ndababaye duhejeje tuvuye ngaho numva ko twaciye dufukama abantu wese umwe wese yihana ibyo yihana nabyo nzi ariko jewe numva mvuze ico nyene ngo Imana mbabarira nakunze amafaranga Imana mbabarira niho rero twaca tuvaho mbona turiko turajana na wa wundi yahagarara ku muryango akambuza gusohoka nibaza ko yari umumarayika aca rero aranjana mbona tugenda duca ahantu tugenda mbona dushitse ahantu hari barrière aca avuga ati eraba aha harugaye ntushaka kurengana mbona rero duciye mu yindi nzira turashitse ico ndiko ndavuga mwene data nikanguye mvuga nti Mana bishoboka bite none ko ndari nasabye imbabazi aho wari wanyeretse ijambo ko naciye nihana mu mutima ariko nsanga mwene data umve nkubwire hariho kwihana no kwihana aha nibutse ikintu kimwe abantu mwihana mukihana nabi nkaha ko nari nsabye Imana imbabazi kubera iki ntafashe telefone ngo mbwire uriya muntu ntiwa muntu we ibitabo nibyagushikira harimwe amahera nanditsemo indani onye nayo shaka ahubwo ibitabo ndabitangira ubuntu ariko ntabyo navuze ikibazo kiza none iyo nari kuba napfuye akarorero mbega uriya muntu ibitabo bimushikiriye yari gusanganywe ijya prix hamagaca arubikira amahera abasigaye
kubera byari byanditseho ko nabigurishije. Ndabasabye bene data twiyubare, niwihana wihane neza, niwihana imirenzako, kuko niwihana imirenzako hariho ibizohava bikugora imbere. Ngire ko nibutsa babandi bihana ukaba uri ku mugore wa kabiri, uri ku mugabo wewe uri umugore wa kabiri, ukihana hanyuma rero ntuveyo. Ticyo ntacyo bivuze. Niwihana hanyuma ntuveyo, icyo cyaha cyari kuri wowe nabwingo nuko. Babandi nabo bihana bafise amafaranga bibye canke naho bafise ibikoresho byo mu nzu bibye, bakihana hama bakaguma babikoresha. Mwene data ndakuburiye, ntuzuhava wirishima ngo narihanye, tunganya byose ihane neza. Hama rero Imana ishishikara kunyigisha rero kuri icyo kintu cyo kucuruza ijambo ry'Imana. Ntidukwiye kuba nk'ababandi bacururisha ijambo ry'Imana. Mwene data, ijambo ry'Imana twariherewe ubuntu kandi turitangira ubundi. Ushobora kuvuga ngo wakoresheje amafaranga tuvuge wakoresheje amahera ya credit canke wasabye umuntu ubwiza kuyamusubiza, none rero kuva muri ibyo bitabo hanyuma ukazoyasubiza. Ibyo ndiko nkubwira nti birakunda ukaba wayakoresheje n'ibindi kuyasubiza bigasaba ko uzoyarondera ubundi ukundi. Ariko ndi nkubarira nti Imana yambariye ngo ijambo ry'Imana waherewe ubuntu, iyo ngabire wahawe ntabwo wayiguze amafaranga, ni Imana igomba guhishurira abantu, ni Imana igomba kwereka abantu, ni Imana igomba kubwira abantu. Ukaba ushaka gucuruza, ukaba ukeneye amafaranga, mwene data hindukira, curuza ibindi bicuruzwa birahari. Ariko ku ijambo ry'Imana ndakuburiye nkuko nanje data yambwiye, niwagira gutyo hariho umumarayika azogutangira, ntibishoboka kuzogenda. Eka ndashima Imana kubw'iki kintu cambayeko, nukugira ngo nawe wige. Mu by'ukuri data arabizi yuko ibitabo sinahora ndabidandaza, ariko icyo kintu cambayeko kugira ngo bicike inyigisho kuri wewe kandi nanje bisube binyigisha. Hariho ikintu nari ngomba kuyakoza, kandi icyo kintu cari ikintu apahama nabona ari ikintu ciza c'Imana cyo gufasha abandi. Ariko naho biruko ntibimpa raison kugira ngo ncuruze ijambo ry'Imana, ngo twabiherewe ubuntu tubitangira ubundi. Data wo mwijuru adufashe. Mwene data uri kurankurikira, ndashima Imana data kuri izi nyigisho zose Yesu agenda aduha. Yesu agenda aziduha kugira ngo duhugurane cyangwa twigishanye dukomezanye, kugira ngo ntituzosange turabo gutsindwa kuri wa munsi data azozirako. Niwihana wihane neza. Nanje shaka kuvuga nti none se nasabye Imana imbabazi? Nivyo nari nasabye Imana imbabazi, ariko wewe wumva icyo cyaha wumva cyari cyavuyeho gute? Ko ntabwiye uriya muntu ko nce mfate telefone mvuga nti Bwana ibi bitabo ndabitangira ubuntu, canke naho iyaba ntari nanditsemo muri ibyo bitabo ngo nandike ko igiciro, urumva ntabyo ari kumenya ko nta ngorane. Ariko ko nanze nabyanditse kandi nkaba ntabifuse kuko nanze namaze kwirungika, nari guca telefone byihuta. Aha ndahakura irindi somo ryitwa ngo gucererwa. Umuntu akazosanga yaracerewe. Jewe nari mvuga mu mutima nti nzomutelefona n'ibitabo byamushikira, ndamubwire nti iyo prix yanditsemwo inyorsa vyihoze ntaco biriko. Ariko mbanza kurindira. Ariko raba umuntu akirindiriye ntubuzi ngo inzambi zovuga ryari, canke ntubuzi ngo urupfu rwo gushikira ryari. Yesu nashimwe, ndiko ndababwira bene data, mwihute gukora ibintu umwanya ukiboneka. Ntube muri babandi bavuga ngo ukavyumva mugabo ntuhayajise, ukavyumva mugabo ukaguma ubivuga ko nzoba ndabigira gutya. Hariho n'abandi bavuga ngo Mana ngo ntabara ngo unyihanganire ngo bibe biragenda gutya ngo ewe Mana ucumviye imburi mwene data. Ari ico wihana cihane uheze, ari ico utunganya wicare caheze. Ntuvuge ngo ejo canke hirya y'ejo,
kuko ejo ntuzi neza kuzoshikaho. Ibi ndababwiye ni data bimbariye ngo ndabivuge. Ubundi sinari kubakwa kubivuga ko nzi abantu benshi badandaza ibitabo bibabeshejeho, urumva aha ni rya jambo yica rigaruka ntihazobura abantera amabuye bati wewe sinzi biguteye, ariko ndiko ndavuga nshinga intahe ibyo data yambariye. Data yambwiye ngo ntitube muri babandi nuko bariho. Yewe uyu muri ibi biho nabonye n'ibindi bintu byakumiza. Umuntu arashobora kuvuga ngo mpa amafaranga, ngo amadolari, ngo nagutya, ngo ndakubwire ku musozi kugusengera. Mwiyumvire, wewe umukozi w'Imana akazi wahawe ni ugusengera abandi. Wewe umukozi w'Imana akazi wahawe ni ukuvuga ubutumwa, ariko kugira ngo ubu munsi ubibakorere ngo nibabanze baguha amahera, ibyo wumva ari biki? Data dutabare. Benshi bazosanga basigaye batazi cyabasigaje, bibaza bati nakoze iki, ariko wihane nshuti, ucumva iyi mburi wihane. Imana data ibahezagire mwese. Urakoze Kristo Yesu, umwana w'Imana nzima uri mu ijuru. Ndasengeye bene data bumvise iyi nkuru. Yesu, niba ari abantu bahora bacuruza ijambo ryawe mu buryo bumwe canke mu bundi, munyembabazi ubagirire ikigongwe, abihanye ubaharire, abatabisobanukiwe ushishikare kubabwira. Mana, kuko jewe ndavuga nk'umuntu, ariko muhemu yarashishikaye kwigisha abantu bawe. Data, abamenyeshe ibanga rikomeye nanje wanyigishije. Urakoze mwami Yesu. Nuko Mana nsabye imbabazi, kandi nsabye imbabazi bene data bose Yesu bakoze ibi bintu batanabizi. Ubababarire Mana, kandi ubibigishe ntibaze babisubire. Urakoze Yesu, hezagira umuntu wese yumvise inkuru, umuha umugisha, kandi muhe kubisangiza abandi kugira ngo n'abandi bakire. Ndagushimiye kubikora gutyo, ni mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, amena. Mwari kumwe na Françoise rero. Nomero za telefone ni za zindi, ni +46 768 0065 46. Kandi shene turiko turavugira ko ni ya shene nyene mumenyereye, shene Habonayo. Imana ibaha umugisha, amena.